Izina ni Ndayiragije Majorique Shadrack, umuganga w'amenyo. Ego ingwara z'amenyo ntiziri ubwoko buke, mugabo hanini novuga nk'ingwara isanzwe igwiriye ni ingwara yo kubungwa kw'amenyo canke gutoboka kw'amenyo mu gifaransa twita carie dentaire. Iyo niyo ngwara igwiriye cane, igwaye abantu batari bake, mbere abahinga bakaba bavuga ko yoba ari ingwara ya igira kane mu ngwara zifata abantu benshi kw'isi. Iryinyo ni igihimba c'umubiri nk'uko Imana yaremye ibindi bihimba. Ni ukuvuga ko rero ibihimba vyose Imana yaremye kimwe cose gifise akamaro kaco. Hanyuma nk'uko tubizi rero amenyo arafise akamaro ko guhekenya, ubwa mbere ko guhekenya, mugabo hariho n'akandi kamaro ko gutuma umuntu aboneka agira isura nziza. Mu vyo gushaza amenyo arafise akamaro kadasanzwe. Ico novuga nuko iryinyo riravugwa rigakira nk'uko ibindi bihimba vy'umubiri bivugwa bigakira. Ego bisigura ko rero iyo rigwaye atari kwihutiza kuja kurikura, mugabo uraja kwa muganga akarivura. Ego iyo ngwara yo gukungwa kw'amenyo ni ingwara igenda iraza buke buke. Ni ukuvuga ko uko umwanya ugenda niko iryinyo riremba, nka kurya ko umuntu aremba. Rero birashika iryinyo rigapfa nk'uko n'ibindi bishika, nk'uko bamuca ukuguru canke ko bamuca urutoki iyo kwabaye nabi. N'iryinyo rero haragera igihe bikaba ngombwa ko umuntu arikurayo mu gihe atabundi buryo bushoboka bwo kurivura. Mugabo haba haheze igihe kinini iryo ryinyo umuntu arigwaye. Ni vyiza rero ko umuntu acumva ibimenyetso vy'uko iryinyo rigwaye yonyarukira kwa muganga kugira ngo tumufashe bigikunda. Ego cane, ego ubwo buryo burahari, nico gituma ari ukwitura umuganga. Ubwo buryo burahari bwo gusubiriza amenyo yavuyeyo, ngaha mu Burundi birakorwa cane. Hanyuma umuntu agaheza agasubirizwayo amenyo yiwe, hejuru yo gushaza mbere arasubira akayakoresha no mu gufungura agaheza koroherwa. Aho mbere noca mvuga ko iyo iryinyo ryavuyeyo mu bitera akajagari mu yandi menyo asigaye mu kanwa. Nk'akarorero, nk'iyo havuye iryinyo ryo hasi, iryinyo vyari biraba naryo hejuru vyahora bihura riraheza rigakura rigasumba ayandi, gutyo bigatuma mbere mu myaka iri imbere umugwayi agira ingorane no mu bibangabanga, ugasanga ntibigikunda ko ahekenya neza kubera amenyo yaba yagiye mu kajagari, ugasanga ntagitonze neza. Iryo ryinyo iyo risubijweyo nivyo riba atari ryo ryaremanywe n'Imana. Ubuhinga bwarateye imbere, iryinyo rirashobora gusubirizwa akarikoresha mu gufungura ivyari vyo vyose, gutyo amagara yiwe yo mu kanwa akabandanya ameze neza. Amenyo sinovuga ngo arasumbanya ubukomezi, twese dufise amenyo amwe. Nivyo hariho abo usanga bafise amenyo kubera imiryango canke kubera izindi ngaruka, usanga ayo menyo ntakomeye cane, mugabo ubundi twese dufise amenyo amwe. Ico nagomba kugaruka ko mbere twari kuvuga no mu ntango, mbega amenyo atoboka kubera iki? Amenyo atoboka kubera iki? Ubundi ingwara yo gutoboka amenyo canke kubungwa amenyo ni ingwara novuga kwiva kw'isuku rike ryo mu kanwa. Na cane cane izo ngwara ziragwiriye muri no misi kubera kenshi dufungura ibintu vyo mu mahinguriro, novuga ibintu bigwiriyemwo isukari. Amenyo ubundi iyo umuntu yafunguye ibintu birimwo isukari nyinshi, naho itoba nyinshi mugabo igasigara mu kanwa hasanze harimwo imigera, niyo rero iheza igahingura ubumara, ivyo vyisigarira vy'ivyo kurya bisosa, bica iyo migera iceze ikabihingura mu bumara, uheza bukonona amenyo, ugatuma iryinyo ritangura gutoboka. Mbere reka cengera ko mvuge mbega iryinyo ritangura gutoboka gute. Iyo ngwara rero yo kubungwa kw'amenyo canke gutoboka kw'amenyo si ingwara izubwo nyene giturumbuka. Ni ukuvuga ubwa mbere navuze ko biva kw'isuku rike. Hariho abava baca bavuga ati none ko twama tugira isuku ryo mu kanwa mu kwibrosa, mbega vyoba bigenda gute ngo amenyo natwe atoboke? No bigaruka ko mu nyuma kubera ko biba bivuye kw'isuku rike ryabaye mu kanwa. Kw'isuku rike ni kurigira ku mwanya utariwo, hanyuma mbere no kurigira nabi.
kuko tumaze kubona ko abantu barigira nabi mbere bakarigira n'umwanya utariwo. Rero iyo ibyo byo kurya byasigaye mu kanwa utabashoboye kubikora iyo uri kuragira iryo suku, iryinyo ubwo bumara bwamaze gutangura kurifata riratangura rigahindura ibara, ugasanga ryatanguye kugira utuburungu twirabura rigahindura ibara. Muri ico gihe ntawe bari bawumva. Hanyuma uko ritera ryinjira imbere agatoboro kaba kanini niko utangura kubabara. Ico gihe urababara iyo unyoye ibintu bikanye cyangwa uriye ibintu bikanye canke iyo urifunguye ibintu bishushe. Kenshi si benshi baza kwivuza muri ico kiringo. Iyo rero utivuje iyo ngwara ibandanya yoyo yongerekana, ugasanga iryinyo ryabandanije ritoboka. Hari igihe ritoboka ukabona ikinogo kinini, kitoboro kinini hejuru, cyangwa ugasanga ryabandanije ritobokera indani inyuma ari hatoyi. Iyo rimaze kubandanya rero haragera igihe ufunguye wumva ubabara. Aho rimwe hari habaza kwa muganga. Mugabo kenshi tukunze kubona baza iyo iryinyo ryamaze kubababaza cyane niyo ataco bafunguye. Ubundi ubabare busanzwe bahora babwirengagiza, mugabo umaze kumva utanguye kubabara unyoye ibintu bikanye canke ibishushe, byiza no kuja kwa muganga kugira ngo agusuzume. Aho mbere no camvuga byari byiza ko umuntu yisuzumisha kwa muganga w'amenyo rimwe n'imiburiburi byabuze rimwe mu mwaka. Ubundi twasaba ko mu mezi 6 umuntu aca kwa muganga w'amenyo akamusuzuma, kuko niho umuntu aheza akabona iyo ngwara hakiri kare agashobora kuyihagarika akarivura hari tarakubabaza. Gutyo rero beheza bikorohereza muganga kukuvura mbere n'amenyo yawe agaheza agakomera. Ubundi rero benshi bivuza iyo ryababujije kuryama, no kuvuga riba ryamaze kuremba gose. Canke mbere hari n'ababimenye usanga yaheze, ugasanga iryinyo ryose ryaraheze hasigaye nashaka bwa mbere gituma nashaka gushimika ku kuntu tugira isuku ryo mu kanwa, niko ari bwo buryo bwa mbere butuma twikingira izo ngwara zo mu kanwa. Kuko nkuko nabivuze izo ngwara zose ziva ku isuku rike ryo mu kanwa, no kuvuga twarigize umwanya utariwo canke ntitwarigize neza. Ego ubwa mbere mbega mu kwibrosa, mu kugira isuku ryo mu kanwa turigira kangahe, turigira ryari? Isuku ryo mu kanwa rero rigirwa igihe cyose umuntu ahejeje gufungura. Ego igihe cyose umuntu ahejeje gufungura, no kuvuga ko mu gatondo, saa sita no mwijoro. Ego mugabo turasaba cyane, hari imyanya ngombwa, umwanya wo mu gatondo umuntu ahejeje kunywa icayi, kubo bikunda ku murango bashobora kuba bafise imijigiti yabo, ni byiza ko babibrosa ku murango, bagira isuku ryo ku murango bahejeje gufungura. Mugabo hariho umwanya ngombwa gusumbya indi yose, umwanya wo mwijoro imbere yo kuryama. Muhava mumbaza muti kuki uwo mwanya ukomeye cyane? Uwo mwanya wo mwijoro urakomeye cyane kubera ko ni wo mwanya tuba dufise wo gukura mu kanwa ibyo twiriwe turafungura byose. Mu gihe rero tubiraranye, ni naco gituma mu gatondo benshi bidakunda ko bashobora kunywa icayi iyo baraye batagize iryo suku, kubera mu kanwa baba mutanabi. Ibyo navyo biva ko mu kanwa ntuburi kuravuga, no kuvuga umuntu uba wugaye, bya bisigarira by'indya byose byasigara mu kanwa biba byaboze, no kuvuga ubufise akamoto kabi mu kanwa. Ico gituma atakintu ushobora gufungura utagize iryo suku. Hanyuma kandi gituma uwo mwanya ari mwiza mu kugira isuku, bituma bya bisigarira by'indya byose ubikurayo, yamigera ntiheza ngo ironke ivyikoresha mu guhingura bwa bumara bwonona amenyo. Ego ico ni cyambere, umwanya wo kugira iryo suku. Hanyuma mbega dukoresha iki? Turakoresha umujigiti. Uwo mujigiti rero nawe utegereza kuba ufise akaranga kawo. Hari abantu benshi mu gutora umujigiti wabo mu kugira bagira isuku barondera umujigiti ugumye nkuko womengo bariko bakunyura amaga ku menyo. Ubundi umujigiti dukoresha ku menyo uba woroshe, ufise utwaya tworoshe, kugira ngo ntidukomeretse ibinyigishi. Ibinyigishi n'ubu ni igihimba cy'umubiri coroshe n'inyama, kugira ngo ntitubibabaze. Iyo dukoresha umujigiti ukomeye tubibabaje duca duheba kuyibrosa ahantu canke tukikomeretsa hakava amaraso. Dukoresha rero umujigiti muto woroshe, hanyuma ufise agatwe gatoyi, no kuvuga ushobora gukwira mu kanwa kugira ngo dushobore kugira isuku ry'amenyo y'inyuma tuyashikire nayo, kuko kenshi niyo dukunze gusanga yononekaye. Hanyuma kini novuga mbere ntaracibagira, umujigiti hari kiringo utarenza. Umujigiti wa noho ubu ugikomeye neza nturenza amezi 3. Hanyuma uwo mujigiti yo tubonye watanguye gushwanyagurika, ni byiza ko tuwuhindura, kuko ututwa twashitaguritse ntuba ugikorera neza. Hari mbere nabo tumaze kubona bawukoresha gushika uvyitagaye.
ni bibi cyane ntaco ugifasha. Hanyuma rero agomba kugaruka mbega iryo suku turigira gute. Yego dukunze kubona benshi bagira isuku cyangwa ko bakuze babibona bapfa kubigira ubwa mbere bakabigira umwanya mutoyi, ubundi umwanya ngombwa kugira isuku ryo mu kanwa ni hagati y'iminota 2 gushika ku minota 5. Nubwo ni gikorwa nukoza no kugira isuku ryo mu kanwa, si kugira tumote neza mu kanwa gusa. Hanyuma hejuru y'umujigiti turakoresha korogate. Korogate ziri ubwoko butandukanye. Ico noshimikira ko ngaha no kuraba ko iyo korogate itataye igihe, kubera uwo muco mu Burundi umengo nturatujamwo kuraba ko ibintu byataye igihe. Kuri korogate haba ariko itariki n'umuti mu bisanzwe, nta muti ukoreshwa warataye igihe. Yego hanyuma mbega tubigira gute? Benshi turamenyeye mu kugira isuku bacisha ko gutya, no kuvuga bagira umujigiti bawujana inyuma bakazana imbere gutya. Ibi rero ni bibi cyane kuko ubwa mbere bituma ibyo kurya byasigaye hagati y'amenyo tubitsindagira imbere. Rero biratuma ayo menyo atoboka kandi wama wibrosa misi yose. Yego ubundi rero uburyo bwiza bwo kugira isuku, umaze gushira umuti umukorogate yawe ku mujigiti, uraheza ukabombeka mu kanwa cyangwa ukabombeka uwo mujigiti wawe uri ku muti, ukabombeka mu mazi hanyuma ugashira mu kanwa. Mu kugira isuku rero ugira isuku uva ku kinyigishi, no kuvuga hejuru uramanura, uva ku kinyigishi umanura umera nk'ukubura, uva ku kinyigishi umanuka ku menyo ukamanuka, hanyuma no ku rundi ruhande uhera inyuma ubrosa, no kuvuga ko brosa da yawe umujigiti wawe utegereza gushikira amenyo y'inyuma, ukazana ngaho imbere hose, bituma ikinyigishi kiguma cegereye iryinyo, ni nka massage. Hanyuma utu twoya tw'umujigiti tukinjirana hagati y'amenyo tugakora bya bisigarira by'indya byose, gutyo ugaheza ukabizana mu kanwa ukabicira. Hanyuma mbere urabrosa n'imbere mu kanwa ku menyo yo hejuru, ukahabrosa hose, ugira kwa kundi nyene uva ku kinyigishi uza ku ryinyo. Uhejeje hejuru uraja hasi, naho hasi uva hasi ku kinyigishi uja ku ryinyo, ukajigitura amenyo yose, uva ku kinyigishi uja ku ryinyo, hanyuma no hasi ukagira. Hanyuma no gushimikira cyane kuri aya menyo yo hasi, kuko niyo menyo twabonye akunda kononekara. Uno munsi twavuze ingwara yo gutoboka kwa menyo, mugabo hari n'ingwara y'imyingishi na cyane cyane nayo nyene iva ku isuku rike. Ukajigitura neza, hanyuma umaze guhezaho ucuza ku majigo. Rero ku majigo kubera afise udukokwe, afise utuntu tw'utunogo ibyo kurya byinyegezamwo, uracisha ko rero gutya kugira ngo ukuremwo ibisigarira by'indya byose byaba byasigayeyo. Hanyuma mbere hari n'ikindi gihimba abantu batakunda kwibuka kubrosa, kujigita koza n'ururimi, kuko nagwo rurabika ibisigarira by'indya, nagwo urarucisha ko ukagira iryo suku rero. Iryo suku rero riratwara hagati y'iminota 2 gushika ku minota 5 ku muntu yarigeze neza. Garukako ubundi nkuko nababwiye ko umuntu agira isuku ahejeje gufungura, ni byiza ko umuntu agira imyanya yo gufungura. Yego ibintu byo kurya umwanya wose si byiza, birabangamira amenyo. Na cyane cyane ko ibyo umuntu ajya umwanya ajya kenshi usanga ari ibintu bisosa, nabyo tukaba twabonye ko ari ibintu byonona amenyo gose. Novuga ko ubwo bari nk'ubwihebye, kuko iryinyo ni igihimba kiri mu mubiri, kandi nkuko abamaze kuyagwara babizi ni rirababaza gose. Rero kumva ko wogerageza kugikurira, kiretse amenyo y'abana ajya barigarega, ajya mbere kubo bikunda abavyeyi bashoboye kuyabakurira ni byiza, kugira ngo abana ntibatinye kwa muganga banashima, kubera abayoroshe gukura, kuko ryojo hari n'igihe gikorora. Mugabo nko ku muntu akuze ntawo hirahira ngo agerageze kugikurira muhira, canke ngo ari kuza hariho hose, kuko ubwa mbere irivuyeyo kiba ari gikomere. Kugikuriza muhira canke handi hantu atari kwa muganga bituma ushobora kwandura ingwara ziciye mu maraso, kubera bashobora gukoresha ivyuma bitari byo, canke mbere bakagukomeretsa. Hari nabo tumaze kubona bavunika imibangabanga kubera bagiye kuyakurirwa ahantu hatariho, kubera bapfa kuyabakura canke bakayakura bakayavunirayo, ugasanga umuntu agize ububabare bukomeye cyane. Canke ugasanga barikuye byo ushoboye kuvugwa rikagumayo, umuntu akabandanya arikoresha mu gufungura. Akamonotera ubwa mbere novuga ku banyagihugu, amagara ubuzima n'amazi aseseka ntibayore.
rero si byiza kwigereza ko tugirirwa amahirwe y'abaganga babinonoseye bakaba bahari. Ni byiza ko babitura kugira ngo babatunganirize neza kugira ngo amagara yabo agume ameze neza. Hanyuma kuri abo nabo novuga biha ubwo burenganzira bwo kubikora, bogabishwa mbere nkasaba na leta ko yogerageza gukurikirana ubuzima bw'abanyagihugu mu kuraba ko abo bantu babikora bafitiye uburenganzira, kuko birabazwa leta nabyo iyo hariho abantu bariko baravura bizwi ko bavurira aho hantu mugabo badafise uburenganzira bwo kuvura izo ndwara. Ni byiza ko leta yogerageza kubikurikirana bagahagarikwa bakabuzwa gukora ivyo bintu, kuko hariho igihe bononera abanyagihugu noneho ndetse ugasanga bariko bakura amenyo atarayo gukura, kandi hariho abaganga babinonoseye bashobora gufasha abo bagwayi. Ego nivyo ntibaragwira cane mugabo uno munsi novuga ko bahari bashobora gufasha abanyagihugu bigakunda, no mu gihe leta yobishiramwo ishaka no mu gihugu hagati bagashobora gushikayo gufasha abagwayi. Ego.